Salut guys, muraho, murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza. Mushima Imana uko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, comme d'hab, nkaba ndi kumwe na Jean de Dieu, umuntu aserukira Now Company ngaha mu Burundi. Mwabonye cyane muri aya mezi abiri aheze. Antwa ndakwaha ikaze kuri micro ya BI. Nanjye ndaryohewe kuba hano. Twaganiriye n'abantu benshi mugabo sinari numvise amajwi meza mu matwi rero. Thank you. Murakoze cyane. Mumeze neza? Tumeze neza namwe. Yego, nanje ni sawa meze neza kandi pole sana ku buruhe twabona yuko mwarushe guhera mu gitondo gushika kuri iyi saha muriko murakora si ibintu byoroshe kandi ndabibashimire cyane kuba mushobora kuba muha umwanya umuntu gushika kuri uyu mwanya. Yego. Ni rya mbere ndakwakiriye kuri mikro ya BITV, twari tumaze kuza mu press conference mwateguye mugabo ni rya mbere dushobora kuganira mushobora kwidondora abantu batoba babazi badukurikirana. Nitwa Jean de Dieu Nishishikare, ndi Murundi, a 25 ans, ndi CEO cyangwa userukira Now Company mu mategeko hano iwacu no hanze y'igihugu. Mwaba mwize amashuri ngaha mu Burundi canke yego twarize mu Burundi, turiga mu Rwanda, turiga no mu mahanga. Yego. Mwabajijwe byinshi bitandukanye bivanye na evenement mwateguye ngaha mu Burundi. Mumbabarire je ndababaza bitandukanye navyo, ndababaze kubijanye n'ubuzima bwanyu kuko ni ndiko ndagerageza kuraba umuntu w'imyaka 25 ashobora gutegura igiteramo gishobora kuba kingana kujya ni ibintu bidasanzwe. Uko umeze n'umuntu ariko arakuraba bigenda gute kugira ngo ushobore kuba ufite imyaka 25 ube wikomporta nk'uko genre ukuntu wambara ibyiyumviro aho ugeze bigenda gute wakuze uri umuntu cyangwa bagiye ikibazo cyiza cyane wambwiye kugira umbazi bitandukanye none ndabyumva nibyo so byanduje rero nakuze nanjye ndi umuntu nk'abandi bantu bisanzwe ariko ngira ngo kimwe nari twise gitandukanye na bamwe cyari byo narakunda kubona ahantu hari abantu benshi abantu baryohewe abantu bari babanye neza abantu friendly ibintu biraho umuntu ahuza n'abandi ari umuntu nyene yumva ivyo bikuva kera mu primaire abantu umuntu yokora ikintu nogira ikintu nkora noba mfise ikintu ubuze muri societe no mu ishuri nkumva ko ntoba huko nyene nogira akantu nkora nkafuma ngira ka groupe nkagira iki so nakuze ndi uwo muntu akunda ivyo bintu mu buryo bwo rwego hejuru. Mwishuri wari umwana aciye ubwenge canke byari aho ngaho? Ntabwo byari bya hatari ntabwo nabo wa mbere. Aza kubeza. Ntabwo nabo wa mbere ariko naragerageza ko narabikunda nakunda icyongereza cyane. Yego. Nakunda indimi, nakunda ibintu byo kuvuga. Ntabwo nakunda ibintu bya mamate, physique, narakunda icyongereza. Ari nabyo nakurikiranye cyane. Ari nabyo ngira ngo bitumye uyu munsi ndahondi nubwo nagiye kubivanga mu nyuma ariko ntabwo byari ibintu biteye ubwoba. Okay. Mwavukiye ngaha mu Bujumbura canke mu ntara hagati murafite abavyeyi mu muryango w'abana? Navukiye i Bujumbura ariko mu nyuma tugenda ruguru Igitega. Kuri Igitega narabaye Makamba, narize Makamba. Yego. Igitega, Makamba ni Bujumbura aho hantu nabaye mu Burundi. Urafite n'abavyeyi n'abavuka? Yego bose famille yanjye iracakwiye iracasimugisha aho kubagira. Yego. Ko tuvukana ni sawa abavyeyi ni sawa. Yego. Iyo bariko barabona bari ngaha mu Burundi. Yego. Iyo bariko barabona ibintu deja ukitangura kwiyumvira kuza gushinga ishirahamwe Now Company. Iciyumviro caje gute byagenze gute? Iciyumviro cyane Now Company caje ndi mu mahanga naherukana nabo. Nari maze imyaka itari mike tutari kumwe ariko abantu tuvugana buri munsi famille n'abantu ugomba kubwira buri ndoto zawe yego barabimenye baranezerewe kumva ikintu nk'icyo urumva byari ibintu byumvikana ko bishobora kubanezera yego nubwo je nari mu nk'ibitangura nanjye sinabona uko bizogenda nari mu stress mugabo bari banezerewe kumva ko hari umuhungu wabo hari ikintu atanguje arabitawe uba watanguje umutahe w'amafaranga angana gute niba atari banga? Ntangura Now Company nta mahera menshi nari mfise vraiment n'ubu nta menshi dufise ariko icyo gihe ntabwo byari nk'uno munsi twari yungunganije turakora ibintu bisanzwe bivanye n'akazi twakora turegeranya turagera
kuri ibihumbi 100 twageze mu 100 by'amadolari wari wenyine cyangwa wari kumwe n'abandi bantu ego bimwe mu byangoye cyane byarangoye ariko navyo ibintu bya wenyine iyo bikunze biba ari byiza cyane ego twatanguje ngo amahera ntiyari menshi cyane ariko amafaranga makeya cyane none nk'ubu ku myaka 25 waba wakoze gute kugira ngo ushobore gushikaho ushika nkaho washitse kuri iyo myaka kuko urumva tuko turaraba abajene bubu abantu bafise nk'imyaka office nabo mu mapiano nabo gutamba nabo gusohoka nabo kuja kwambara deja wowe uguma wambaye costume imisi yose nakubonye uguma muri costume oya ndambara makabutura ego mugabo kwa kiranzwa urafise impamvu wama uhitamwo kwambara iyo ugiye imbere y'abantu deja twebwe abamenyesha amakuru nitwara abantu babubahwa cyane mugabo wamuza wambaye costume kubera iki uhitamo iyo uri kumwe n'abantu wubaha buri gihe ugomba gukora uko ushoboye gukora ibyo wagomba gukora rero usibye ko ndabikunda kwambara costume rimwe na rimwe ndanakunda kuyambara iyo ndi kumwe n'abantu nubaha abanyamakuru nabo bari mu bantu nubaha kubera ndazi icyo bamaze mu buzima bwanjye ndabitahura icyo bamaze mu buzima bwanjye mu buzima bwa Nana Company n'abantu badufasha ku ibikorwa byacu bimenyekana bimwe mu bintu twatabuye ko kumenyekanisha ibikorwa ari mu bikorwa bimwe bituma ibikorwa byawe bishobora kugenda neza kurusha iyo utabimenyekanishije uriyumviriye rero inyuma yo gushingana na company mwariyumviriye kuza gukora evenement ngaha mu Burundi nikiye cyane kintu ca mbere umunsi wa mbere urashaka kutubwira ingene wavyiyumviriye umunsi wa mbere uvyiyumvira ni kiki cagushituye wiyumvise wavyiyumviriye gute Fred umunsi wa mbere niyumvira gukora igiteramo wari urihe wari kuyumvira nari mu Burundi hanyuma ico gihe hari igiteramo cyagomba kuba ariko kikaba gucanurira indege cyari igiteramo cyane cyari igiteramo ca Big Fizzo na Kidumu cyabera kuri kuri Sandeho kaneza nandi kuri beach kanaka ntari kwibuka izina umenga kuri Van Beach cyabera kuri Van Beach hanyuma cyambabazwa n'ukuntu ngiye ntakibonye kandi nari maze iminsi myinshi ngaha kandi nanjye nahise ibintu ngomba kuja gutunganya hariya cyane promisinga ko ngomba kugaruka nanjye nkagira icyo nkora kuri ibyo bintu nkaguma nkora igiteramo kubera ko numva nanjye nkeneye kunezererwana n'abarundi nyuma y'igihe kitari gito umuntu ataba ari kumwe nabo urahakumbura muhira usanzwe uri umuntu ukunda ibintu by'imiziki canke urafise ibindi bintu umugabo umuziki urawukunda ndakunda n'ibindi ariko nawe nyine uri mu bintu nkunda iyo ntunaranagerageza kuwukora warigeze kuririmba ego atari kera cyane ryari nko mu mwaka uheze naragerageje urafise indirimbo ntabwo ndabijyamo cyane ubu ariko nibaza ko hazogera igihe bikabaho nabyo rero urumva ndabikunda urumva ko nagerageje no kubikora rero kujya muri iyo domaine n'ibintu biranshimisha no kubibona abantu bari banezerewe urabyumva ni ibintu binezera cyane uri kuragera ukiza utubwira press conference ya mbere wagize waravuze yuko utuzaniye Doben abantu hariho n'abakubajije bati Doben ntahita afise ni iki we ntabwo bufise bwo kuzohomba ntaki ni kubera iki wiyumviriye Doben n'umuntu ki kuri wewe ni umuntu afise ibikorwa nkunda cyane cya mbere nakunze ibikorwa byo kuva kera ikindi kugera kuri ikindi kugera ku ntambwe nshobora kuba no mu twoganira hakakonfirma kuryoherwana nanjye n'abarundi bagenzi banjye urumva ko ryari iteka Imana iduteye urumva rero turamuzana ngaha mu Burundi yarakoroheye kuronka canke zabaye ibintu bitandukanye umuntu nk'uriya ntabwo yigera yoroha kuronka nta muntu aba akenewe n'abantu benshi umuntu yakoze ibintu byinshi urumva ibyo bintu bisaba nawe ngo ube ukoresha ingufu ntabwo byatworoheye uko nyine byaratugoye ariko turabigeraho inyuma y'ibintu byinshi byagiye biravugwa hamaze kuba concert navuze yuko ntashaka kugaruka ko cyane uriyumvira uravuze uti reka ntume ko abamenyesha amakuru ntanga umuco ku bintu byagiye biravugwa nga ariko wiyumviriye gukora ico kintu kubera ko mu mico yanjye uko meze usibye n'ibyavuze byinshi je vraiment nagenda byumvira hano ariko kuvuga birumvikana twakoze ibintu nka bijyanye n'ubura abantu bavuga natwe nta kintu tuba twagize ariko nagiye hano kugira ngo
nkora ibyo nari narabemereye n'ubundi kuko nari narabyemeye nuvuga tugomba gukorana nk'umuryango abanyamakuru bafata nk'umuryango nawe na company tugomba gukorana nimba ari ikibonetse tukabwira n'ibintu ibintu byagenze iyo mwahanye raporo n'abantu niho mumenya no hanyuma ibyo muzokora uko mugomba kubikora imbaraga bigomba kubasaba uko zingana nk'uko iyo muriko murategura conference de presse muragira all media mukadutuma ko twese ariko iyo hageze ko ibyo bintu si kuri wewe gusa no ku bantu benshi organiza ama evenement bihora biba ugasanga aba journaliste barageze kuri entrée bakeneye kuza kurondera amakuru haba hari abantu benshi umuntu yoronderamo amakuru ugasanga ntibariko baroroherezwa mwibaze ko byo babiva kuki muto bijya bintu bishoboye biba jewe icyo no bivuga ko twe twaragerageje ku nshuro yacu ya mbere naragerageje uko nshoboye ku buryo atamunyamakuru yagomba kuba yaragize icyo dufasha hanyuma nawe uwo mwanya ashobora no kuba akeneye no kuryoherwa ngo abibure twaragerageje icyo dushoboye birashoboka ko ubwinshi bwabo hari nk'abo tutari tuzi birabaho hanyuma ikindi urumva ikibazo kica kiba no muri abo bantu basanzwe bazinanye badashobora kutubwira eske naka ntiyashikiriwe naka nandi ariko ko turi kubimenya ubu baratanga amaliste ugasanga bariko baravuga bati hari habo twashizemwo hari habo bakuyemwo batoyaba pourtant ngaha mu Burundi hari ama media arenga ama TV deja TV online ari arashika 49 hariho ayandi ma television hari ama radio hari iki bibari byinshi cyane muhisemwe abantu 20 nibaza yuko mutoye bakeya cyane muri benshi baba bon 20 kuko twebwe batweretse batubwiye ko ari abantu 20 bari bahari je nani ndahari liste barayitweretse turiko turagira bakakubwira bati mwebwe swati murimwo abandi ni murimwo nariko ndabaza muba mwabashisemwo hisunze iki twebwe uko nabikubwiye twari bashasha hano ntabwo tuzimana n'abanyamakuru rero nubwo twabonye badushyigikira kumenya ngo nakarihe byari ibintu bitatworohera rero abantu badukoreye ngira ngo ikosana abantu babasanzwe bakorana n'abo bantu batashoboye kutwereka ko hari abo tuba twibagiye kubera ko twe twarabaza hari ubura ariko urumva vraiment ntabwo twatubize ariko ubu twaragikemuye tuzora tubandikira muri press conference abatugezeho tubakeneye natwe batubona igihe badukenereye concert yabaye ubwa mbere yabereye muri Eden Garden abantu bari bitezwe ko haza kuririmbwa hagirane kuko nivyo byari byanditswe ko hazoba concert zibiri hazoba hariho concert VIP hazoba hariho na concert ijya yo kuri yari yateguriwe kuri jardin mu nyuma ikaba kuri mesa mu nyuma baca bavuga yuko kwa ruguhura gusangira kuramukanya byo bariko byari byateguwe nitwe tutabitahuye neza canke byo bavyagize niko byari biteguwe usibye ko twagerageje gukora ibintu ahubwo ngira ngo tutabisobanuye neza ubwa mbere naho ubundi ubutaha tusobisobanurira abantu gusangira n'abaririmbyi guciringa guhana contact n'ikintu abantu benshi baba bakeneye rero twari twakoze ibyo kugira ngo ubukeye habe igiteramo cyo kuririmbira abarundi nk'uko mwabibonye ariko ubu tuzobisobanura neza kugira ngo abantu babimenye abantu ntihagire umuntu yibesha ibintu byose nk'ibyo hanyuma ku kintu cerekeranye no gutegura ijya concert yo kuri jardin hanyuma ikimukira kuri mese byo bavyahinduwe kubera iki iyo mpamvu ntidukuze kwivugaho cyane ariko abadusobanuye baratubwiye impamvu twumva irumvikana turabikora ariko turashimira na mese ko yadufashije tukaronka ikibanza mu mwanya muto kubera ubundi bwobwo naswe byari kutugora cyane iyo tubura ahantu tuvyungururiza n'ubuhe bwoba wagize muri ibi bintu wari umazemo ikintu coba caraguteye ubwoba cane muri iyo minsi coba egirevre umuntu n'umuntu tuma turi abantu naho buri strong gute urashobora kugira ubwoba ku kintu niki kintu cyane cyane ubwoba nuko abantu bari bamaze kubera nk'ababa beshi bari kubesha abarundi ku buryo aho babesha ko tutidegenza kandi si ibintu nibazo byari byiza kuri twebwe no kubavyumva badukunda ariko twagomba tubahumurize ko atakibazo bifite tumeze neza n'ibyo bintu byabuze byose ikintu na kimwe cy'ukuri kirimo ibintu by'ukuri ni uko twishimiye ibikorwa twakoze kandi turi gutegura n'ibikorwa bindi bikurikira kugira ngo dukorere abarundi ibyo twabemereye turabitahura
mu majambo mwagiye muravuga mwashimiye abamenyeshamakuru murashimira n'abandi bantu muranavuga muti ico bacarabaye ntimwigeze muvuga yuko atakosa na nimwe ryo baryarabaye mwavuze muti abantu baba batahura ico nakoze baba bamaze bazovyumva kandi n'ibintu vyumvikana cyane kuko navuze nka jewe ubwiwanje ndiko ndagerageza kwiyumvira ku myaka ufise ukaraba ibikorwa wakoze nkaraba abo wazanye ukuzuza uko muri mesi hari hameze kuri Eden ntitwajeho narabonye ko wakoze igikorwa cyane kininiya cyane gose nakahe nirihe jambo ushobora kubwira abantu mungana abajone mungana nk'umuntu afite experience yo gukorera ngaha mu Burundi na experience y'umuntu wowe warakuye hanze icyo nababwira kimwe nuko twarabize muri press conference twakira Doden muri hari aho twari muri hoteli twavuze ikintu bita kurota cyane kurota ibintu binini nyabona kampani ntabwo yavuye mu kirere yararoswe irarigwa amajoro irabaho kugeza aho uyu munsi iri gukora ibintu bishobora gushimisha abantu naho baba babiri baba bakwiye ko si bake rero icyo tubabwira ni ukurota binini kurota cyane buri gihe umuntu akumva asi ikintu ashobora kurota si ngombwa ngo bikunde ushobora kurota ukagerageza hari n'abasaza batarabigeraho hari abagira amahirwe ariko nanone ntawo birakunda atagerageje ntawo turumva ariko turamaze kumva abo bagerageje birakunda banapambanye imyaka myinshi bagaheba bakabigeraho bakubaka amahoteli bakubaka empire ibintu binini ariko hatanguye indoto ntabwo ibyo bintu birabaho ko nyene indoto ngo ikiza mu nyuma indoto niyitangura murote kurota ni for free ntabwo ntavuga ngo narabuze amahera yo kurota hanyuma arose ahejeje kurota amafaranga nawe ntihagera ko yakenera urapika amahera yamakenewe buri gihe ariko icyo ni ikibazo tukimara ku mwanya munini jewe ushobora kuba ntanagise ko n'ibintu byinshi ndakivuga ko ariko kujya n'abandi bashobora kuba bobikora kandi bafite umutwe umwe nabo wogerageza ushobora kudakora nk'ibyabo amashanse ntiyamaramwe n'ibyo ariko iyo wakoze buriya amashanse hari aho kenshi akurikira wakurikira ibyo urimo sinshobora kuba ndi umunyamakuru hanyuma ngo njye kurondera amashanse muri doktora yo gutera urushinge kandi ngejeje ndi kwirukanga no kurondera amakuru uraraba ibyo uri kurirukangamo akaba ari nabyo ushyiramo ingufu Imana ikaguhezagirira muri ibyo bintu waragerageje uraza mu Burundi warahaye akazi abantu batari bakeya kandi na staff yawe twabonye ari abantu b'abajene hari ikindi kintu wowe uri kurategurira nk'abajene nka twebwe surtout twebwe abajournaliste turi ngaha anye kugira ngo natwe dushobore gutera imbere gusumba uko twarakoranye igihe kitari gitoya kandi n'ubu urumva ko wavuze ko utura abantu uzokenera uzoguma ukenera hari ikintu dutegurira icyo novuga ni uko muri Naona Company harimo byinshi nubwo tutarigera tubivuga twahereye kuri iki twashimye gushyira imbere ariko harimo amakategori menshi ku buryo harimo harimo n'amadrime y'uko tugomba gukora ibintu nk'amashure atanga amaformation mpuzamahanga ku bintu bitandukanye icyo kintu rero ndumva nacyo iryo banga norimena ibyo bintu biriho ko kubona abagene b'igihugu abagene bafite ibigo by'amashuri byabo ni iby'ibihugu nibaza bidushakira nubwo benshi hari n'ababyifuza ntibikunde natwe twizeye ko Imana izabifasha bigakunda kandi binatugoye mu tube hafi uwo bigoye ntibasunikirayo barafasha uwo bigoye ubona uwo bigora ariko arakora ubona twese twokora bikaza biratugora ariko umuntu ari kugerageza urabona yuko nk'umuntu agumye ngaha mu Burundi yoshobora gutera imbere nk'uko wowe wateye imbere ari ngaha mu Burundi atana hamwe yigeza cyangwa ashobora kugenda birashoboka ukagenda mugabo ukagaruka urashobora no kugenda birashobora no kudakunda kugenda usorero bwinshi abantu ba hano bahagaze neza amazina amwe tuzi ahantu bigeze bajya kuronderera ibintu babirondere hano ahubwo hari amahirwe menshi kubera iyo abatahari ntitwogana ijambo rimwe ku diaspora kuba diaspora abantu baba mu bindi bihugu kugira ngo igihugu cyacu natwe turashaka kubona giteye imbere dufite amabarabara meza dufite amahoteli meza dufite ibintu byinshi byiza n'ikihe kintu nawe nkawe nk'umuntu ariko araterera mu iterambere ry'igihugu cyacu n'ikihe kintu wobwira abantu bataba ngaha mu Burundi cyangwa abantu b'abanyamitahe kugira ngo bashobore kugira abenshi basanzwe babizi no kubibutsa ko hari amahirwe menshi hano yo gukoresha mu gihe ufite experience wakuye muri ayo mahanga kugenda mu mahanga ibindi bihugu byose abantu baragenda ariko ukibuka
ukibuka ruguru, ukibuka muhira, ukibuka ko muhira hakeneye ukuboko kwawe ukagira icyo ushyiramo. urabyumva ibyo rero benshi barabizi abo tugiye dukunze kuganira igikuru no kubibutsa banyaruke nabo ahubwo bakore tubone ibindi bintu byinshi nazo proud. Nsa n'usozera nico ngira ngo ca nsozererako Doben twarabonye yasohoye avuga ko ari mu kugira ubukwe ari mu kugira ubugeni muri December niba ntihenze twarabonye hatumiwe abantu hazoba harimo aba invité baririmbyi bakomeye nka Tiwa Savage harimo Diamond harimo n'abandi batandukanye nabonye nko mu Burundi nk'umuntu yamuzanye ngaha mu Burundi wowe uzobuhari niba uzobuhari hari ico utekekanya kuzotwara nk'umuntu yatweretse urukundo rudasanzwe ngaha mu Burundi akavuga yaravugiye kuri stage aravuga ko Burundi abukunda kwirya byose yabivuze kandi tukaba tuzi ko n'igihe yaza ngaha mu Burundi haraje abamenyesha makuru benshi abantu batandukanye bo mu Rwanda bakomakomeye hari ico mutegekanya gukora ku bugeni bwiwe muzoja kugira. Yego ntabwo turakidesida ariko turagitegura kubera ko ntitubivuza kugenda twenyene tuzoba tuhari ariko byo kugaragara neza tugiye tujyanye n'abaserukizi nabangahe tukerekana ko tuzoba tugiye nka jando tuzoba tugiye nk'abajene b'Uburundi byo kugaragara neza cyane rero ubwo bumwe bukabandanya buba no mu buzima busanzwe apana iyo dukeneye abantu gusa ko baturirimbira no bikabaho no mu gufatana mu nda mu bikorwa bisanzwe. Ibyo rero haracyariho igihe invitation natwebwe nta minsi myinshi itugezeho turacyabyiyumvira ariko ibyo byose muzobimenya. Muzobimenya uri no muri babandi nabonye bashoboye ko uri umuntu ngira umwe washoboye gushira hamwe Fizo na Sabi kugira ngo bashobore gukorana igiteramo beka mu bamufitaniye imigenderanire nyabaki bizogumaho n'ahataririmbye Fizo hari ikindi kintu kugira ngo muzokosore canke muzoduhe umuco urenze gusumba. Dufitane imigenderanire myiza kubera ko njyewe mbere yo gukorana n'abantu bamwe muri benshi twakoranye mba numva nshaka kubaka ubushuti ubwa mbere kuko iyo umuntu mwabaye inshuti ibintu bishobora kutagenda uko mwabyifuza ariko mukumvikana mukabikosora. Rero dufitane imigenderanire myiza n'ejo twari kumwe ku mugoroba teramanye nabo n'abantu beza n'abantu tuganira igitangaje niyo tuba tubona ibyo abantu bavuga hanze ariko ibyo nabyo byamaho niko bimeze ariko tubanye neza nibaza ko no muri ubwo bukwe bishobora gushika tukajyana. Ndagushimire cyane nizere ko n'undi munsi ninagukenera tuzokuronka. Genda bashimiye ku kiganiro cyiza kiri mu biganiro nishimiye nkoze. Si ibiganiro byose biba ari byiza ariko ikiganiro numva nyote kuza kukibona numva nyote uko n'abantu baza kukibona nzi neza ko bari bugikunde n'umwana yatubagije neza natwe turi bwiha amanota ariko ibintu yatubagije n'ibibazo tutakunze kubazwa n'abantu benshi. Imana muhezagire. Amen. Shimire n'abakunzi bawe umwanya wose mudukeneye turahari twese byatugoye. Ego jewe nashaka ncensa n'urangiza mugabo mvuga ngo uyu ni Jean de Dieu umuntu twabonye umuntu afite imyaka mike mugabo ariko arateza imbere cyane igihugu cacu kandi yakoze ibintu bidakora abantu benshi kuko yagiye arabivuga kenshi umuntu hashobora kubaho byiza hashobora kubaho bibi hashobora kubaho ibitandukanye mugabo tumutera intege cyane gose kandi tugwana courage kandi uzubandanye no mu Burundi uzuragaruka no mu bindi bihugu bandanye ushinge na company isasagare hose. Ego murakoze cyane natwe turabashimiye. Ego twifuza ko natwe tubakeneye tuzobabona nkuko namwe mwatubona. Ego mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Thank you.